birahambaye cyane kuko hari impamvu. Yesu ashimwe cyane. Kuba wewe nanje ndi hano, abanyacubahiro nk'aba bari hano, ni kububasha bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi dukoraniye hano na cyane cyane dukoranijwe n'ijambo ry'Imana, dukoranijwe n'ivy'Imana yadukoreye. Yesu ashimwe cyane. Nagomba ntangure gushima no nkenguruka abantu bateguye kino gikorane no kwita kugira ngo twongere guhurira hamwe dushima dukenguruka ico Imana yadukoreye. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana kandi ndakenguruka cyane rwose, nkengurukira abategetsi bacu bafashe iyi ntumbero yo guhurira hamwe tugafungura ijambo ry'Imana turavye ivy'Imana yidukorera. Hariho benshi bagiyo bagiza, ariko nagira ngo nkenguruke cyane kuko Imana twayishize imbere tukayimika, nukuri izotugirira neza. Aha twarashitse twarafashe. Yesu ashimwe cyane. Njyango nawe umuntu avuga ati hanyira haduga ko twayishize imbere, ibyo ari byo byose twarashitse twarayifashe. Yesu ashimwe cyane. Ndizigira yuko atamajambo menshi nza kuvuga, igikuru gusa burya Imana ivuga neza ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryayo iba yamaze kutubona. Nagira ngahana. Yesu ashimwe cyane. Narifuje cyane, ndashishikara gusenga uyu munsi, kumbura n'Imana yari yabonye ko mpagara hano hantu tugira dusangire amajambo make cyane twisunze teme yacu hariya hantu. Yesu ashimwe cyane. Ariko nagomba ngo banyakubahwa bene icubahiro mu byagiye ngaha muze kuntega amatwi. Ndumva mpwemu yera ambwira neza ko iri jambo Imana yategekanije uyu munsi hari ico kumbure riza gukora mu bugingo bwacu, ingene tubayeho mu buzima bwa misi yose. Icivugo cy'uyu munsi cyangwa twokwita teme riri mu Bitesalonike ba kabiri igice cya 3 ku murongo wa 10b. Ariko jewe nagomba ngo dutangurire ku murongo wa mbere. Abitesalonike igice cya 3 ku murongo wa 10b. Yesu ashimwe cyane. Paulo abahanura ngo bakovye gukora. Ariko bene data, turabagera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese agenda asaragurika canke adakurikira ivyo mwashikije natwe.
ubwanyu murazi ingene mukwiye kutwigana kuko tutasaragurika muri mwebwe. Ntitwarya ivyo kurya by'umuntu n'umwe kubusa, ariko tugira ubutame n'ubucumukure dukura ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ntituze umuntu muri mwebwe tugora. Yesu ashimwe cyane. Iyo turiko turavuga kijya kivugo bavuze harya ngo hagize umuntu adakora, Yesu ashimwe cyane, hagize umuntu adashaka gukora kurya ntarye. Yesu ashimwe rwose. Hariho abantu iyo tuvuze kurya cyane tuvuze gukora avuga ati none dukora iki? Nasanze hari abantu bavuga ati none twokora iki? Ntacyo dufise dukora. Birihe? Kumbure mwebwe muja ku kazi, genda mukore. Kumbure mwebwe murafise ahantu, kumbure mwaronse mukora. Ariko ndashima cyane gose nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yigeze kwigisha bitari bike. Ati burya umuntu wese arafise ubutunzi buri muri we. Tugendana ubutunzi mugabo ntituzi ingene kumbure tubukoresha. Yesu ashimwe cyane. Nagomba gutanga akarorero. Hariho abantu benshi bavuga bati none twe twokora iki? Umutahe wovahe? Jewe nibuka igihe kimwe byarashitse gutyo nyene, ndabura icyo nkora kuzikuri kuko sinari ndonka akazi. Ndibaza nti none jewe nzokora gute? Nzoronka amafaranga gute? Ngo kubera hari ivyigwa twari twigeze kwiga bijanye n'ibintu by'iterambere, ndicara nagenda babwire burya harya ibintu byose muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi turi navyo. Yesu ashimwe cyane. Imana yarabiduhaye mugabo ntitubone ingene tubitanguza, kuko kino gihugu cyacu Imana igihezagiza amatungo yose turi nayo. Icyo nakoze iki? Kubera nari nsanzwe nzi ibyo tutegereza gukora, ni ikintu gito cyane rwose ngenda babwire namwe ngira muca mucunze. Abegetse murazi kwegeka, murazi ingene bimeze igihe inzuki zaje zigakura burya buki. Abenshi iyo bagiye kwegeka hari ibintu bita ibimamara, benshi ntibigurwa n'amafaranga wanashimye, baranabita. Ivyo je byantunze gute? Naragenda nkabifata kuko burya imamara birashonga. Ni ibintu bishonga ushize hafi y'ahantu hari umuriro, birashonga bikavamo ajya amazi. Yesu ashimwe cyane. Icyo nakoze iki? Naragenda nabikozemo amabuji. Icyiza cy'ibuji ni iki? Icyiza cy'ibuji sijya kurere mubona, oya, icyiza cy'ibuji ni uko yaka. Kandi nari kwema amafaranga atari make. Naragenda icyo nakoresha narondera icyo twita entonnoir. Iyo entonnoir nayo bivana n'intara murimwo. Mu ntara yacu yagaha mu Bujumbura kujedu waharugu gato mu Nyakabezi, bivana n'intara. Hari icyo bita irenga cyangwa bita irenge, bivana n'intara. Icyo nakora burya ibuji bivana na entonnoir wayihaye. Ukoresha nini nico nyene, ukoresha ndende nuko nyene. Ikintu gusa cyangoye cyari kiye nagenda kurondera urunyuzi, nkacangira irenga muraribona ingene rimeze bivanye n'ingene iryo renga ringana. Naratora hajya munsi, urabona ko ari ahantu nkacishamo urunyuzi nkaduza, kaca mfata byari inze byanje cyakimamara nashongesha kimeze nk'amazi, nkaca ngenda nkarongera muri bya renga nkaciramwo. Mugabo haheze nk'umwanya muca muvyumva wasanga ryafashe forme y'irya renga. Haheze umwanya utari muto nagenda nkurako irya renga hajya nyene bamfasha, kuko nari maze kuronka n'abandi kandi nk'akazi n'abandi bamfasha gushika naho
jewe nabariza gusa iyo bariko bagira guteregeka nkarindira gusa ko hari n'agute bavuga bati twe twakwe y'ubuki bakangereza ariko binagenda nikoreye nari yose ko amafaranga atari make kandi barangurira kuko handi ko muri buji niba ari kugwa amafaranga 300 jewe narondera nkabiki nkemera bakandijana shawibaza re oteye mare y'amabuji nakoze ningene byangana byari bike ahana natoye henshi bereka cyane rwose hari mu ntara Makamba hano mu Kayogoro hari abareka cyane rwose cyabibaza rero ngubuye mu gihugu cyacu Burundi ari nyene bangana ariko ndabwira bamwe ko byarafashije nanje kandi ari kwe mu ntabo utari muti nukuvuga rero ngo mvuge ndi nta muntu yovuga ngo ntakora udakora ntakaje koko nivyo Yesu ashimwe cyane ivyo nivyo mvuze gusa hariho n'ibindi bitari bike abantu bagenda barengarenga ko gucyo nyene Yesu ashimwe cyane ndatanga kandi karorero intabire kandi nibaza ko n'ahandi bamaze kubishikako iyo hakurya mu Rwanda n'ahandi hari ahantu ugeze uno munsi kumbure hataraboneka za kijambere ifumbire burya navuze yuko umwana w'umuntu Imana yamuremye afise byose burya turitunganije muri byose ntacyo twabuze hariho n'ifumbire iri muri twebwe nyene uyishatse birashoboka muga abantu benshi ntavyo bazi kumbure bazi rya fumbire abantu benshi rya y'ikizungu irya nayo murazi ingaruka yayo ingene imeze ibyo bintu ndababwira byarampaye naje mu mafaranga kandi nakora iki naragenda cyane cyane nk'amashuri yisumbuye yo arabizi naragenda ahantu ntabwo mu misozi ugasanga ababwira nti oya ibinogo mwagiye mukagira gutyo jewe mubona mwo binka kumbure nkabigura kumbura amafaranga makeyi ataca makeyi nyene hari ukuntu rero abahinga bizira iby'ubuganga barabizi bafise ukuntu kya kinogo kimaze igihe kitari gito kiramara igihe kitari gito hama umuntu akagikuramwo ifumbire mugo kandi ivyo biraza mugo kariho n'iyindi fumbire twe tugendana ubwacu hari n'igihe nane ndavyiyumvira cyane rwose ko nigeze kubibona iyo fumbire nayo ni fumbire iyo ure natwe turayigendana sinzi ko muraraba ahantu murantungeranya ben cyubahiro umuntu agiye gatoyi cyane bajya abantu bafise ibirabo hirya no hino uzurabe hajya ahantu bakunda kenshi na kenshi kugenda uzosanga ivyatsi byahameze ari ivyatsi byiza cyane birusha ibindi ijya yire nta kindi kirimo nire jewe n'ibyo byaramfashije aha ndiko ngenda kuri rya teme abantu bayiko hajya Imana ibahezagire cyane rwose kuvyukuri bariyumviriye uragenda gusa nta kindi je niyumvira ati mbega kuko ari abantu nagenda nkavuga nti ese ishonka abantu nk'ubu mwe mukoraniye ngaha kubwanje navuga niyo ndatomboye kuko nta muntu n'umwe agenda akampaye nta muntu n'umwe agenda akampaye kuko ndazi neza bafunguye banyoye icyayi bagize ibiki n'ibiki byose reka rero hariya mpereje abadame hariya nampereje abagabo mugabo nkabazi hariya munsi nagize akagunguru kanje nateze nararonka hafi mutugunguru dushika 3 cyangwa 4 cyangwa turenga Yesu ashimwe cyane aya masoko atarabakijambere urabona amasoko murayazi abantu ngene badukura abantu n'ingene banwa ibiki n'ibiki isuzi gusa kugenda ukabwira abene gihugu hariya bagakorana n'ujejwe umutumba cyangwa uwundi ukamubwira uti yamara jewe ndafise ibi n'ibi arakwereka ati baje bagenda harakagenda hirya no hino twarakura ibintu bitari biki utwo tugunguru no twakora mwiki amashure yo mu interane wabizi naca ngena nkiterera iki nkiterera amashu irengarenga ibiki umwanya ugeze mu mezi 2 cyangwa 3 nagenda bakura asoro kuko ngira kubwire
zijya renga zumvise irya yire rimwe nakubwiye bica biza bikajogomoka, kandi ibyo nakubwira ni ukuri. Yesu ashimwe cyane. Niyumvira nti none mbega bizogenda gute? Nkunka ngaha muri ngaha mwese aha anavuga nti nabonye ahantu hari benshi navuga nti ndakiza nanjye ntaca ngene nkahagararamo, nkaca ntangura rero kubaganiriza tuganira ndababwira ijambo ry'Imana, mugabo narizi neza yuko hari ikintu baza kunsigira, kandi ikintu ntaguze ubutunzi bifitiye abantu bigendanije. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe nigera no kwiyumvira nti mbega ko narabaririkije ndiko ndagira ubushakashatsi ndabaza nti mbega ibintu bimeze gute, nasanze ahandi mu bindi bihugu muri za Afrique du Sud cyangwa ahandi bo urabona barafise ry'ama toilette portable ugasanga barayagendana. Namwe nibaza ati none muri milieu scolaire byogenda gute ko hariho abana benshi cyane bose dufise abatari bake, mugabo uyu munsi ico kizoba ikindi cigwa kumbure ku muntu yokongera kiga hama acyumvisha abajeje indero kugira ngo kumbure ubwo buhinga umuntu aburondere kugira ngo dufungure kuzukuri. Nta muntu yarabuze ikintu ngo yokora ntibikunda. Yesu ashimwe cyane. Impanuro ni bampaye inota mike cyane. Yesu ashimwe cyane. Impanuro ivyo navyo nuko dukorana, nuko tugiranira ubumwe, kuko n'igihe naje nakorariya nuko abo bantu n'ababiye bavuga ati kuzukuri ategereza kuba umuntu ategereza kuromoroka abandi arereka ingene ibintu bimeze mu burongozi niko bimeze. Mugabo ivyo navyo ijambo ry'Imana riravuga neza nari ati none byogenda gute, kuko ico gihe nagerageje kubakongerera abo bantu ndaragira abakristo biwanje n'utari umukristo nawe nyene yaragerageza nkamwegera kugira ngo namenye ingene namuzana kugira nawe amwigishe ubwo bwenge. Yesu ashimwe cyane. N'impanuro rero ngo mpera hizi nabazana gute? Turasoma mu Baroma igice 12 kuva ku murongo w'9. Abaroma igice 12 ku murongo w'9 kwa dise Bibiliya haravuga ngo abakristo uko bakwiye kumera. Andiko ndaza nshaka kubereka ingene nanje strategy nakoresheje kugira ngo barya abantu bishobotse nabo ndabaganye ndabazane dukorane ibyo bikorwa. Ico natanguriye ko urukundo rwanyu rwoye kuba uruheyiheyi, mwanke ikibi mu matane n'ivyiza, kuvyo gukundana bene data mukundane rwose, kuvyicubahiro umuntu wese ashire imbere mugenzi we, kuvyo gushishikara ntimugire urwangara, mukovye mu mitima gukorera umwami wacu, munezererwe kwizigira irizoba, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga, mugabanirize abera uko bakenye, mushishikare gutanga indaro, ababahama mubahezagire ntimubavume, munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira, muhuze umutima, ntimushire umutima kubikomeye, ariko mugendane n'ivyiyoroheje, ntimwiyite abanyabwenge, ntumusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye, mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose, namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose. Yesu ashimwe cyane.
iyo niyo strategy nakoresheje kandi narabaronse. Amen. Mu burongozi niko bimeze, nukoromoroka abandi, uhagarara abandi bakaba. Ibitsitaza nibubakuza bitegereza kuza, ariko twarahawe umwami wa Yesu Kristo atuneshereza uko bukeye uko bwije. Ko twamugize uwa mbere ategereza kutubabara. Yesu ashimwe cyane. Yari impanuro nagira ngo dusangire uyu mwanya bampaye. Yesu ashimwe cyane. Kuko burya abantu baratwigira ko abantu baratwigira ko baraturaba. Burya harya mwongereza nyimba ko communication. Hari umuntu arashaka kwitegereza akagusoma. Yesu ashimwe cyane. Akagusoma akamenya uriwe umuntu yofashe. Mbere umuntu bimeze gute? Mbega hari bimeze gute? Aho uri dukwiye kuba ibyete bisomwa n'abantu bose. Naho Satani turwanya yakira igihe cyacu. Iki ni igihe tugezemo, kandi nta n'umwe ingene bimeze ijambo ry'Imana yavuga neza, dutegereza guca muri iyo gihe nyine. Byanga byakunda, mugari icyo natekeranya, twashize Imana imbere. Irima muri kino gihugu cyacu Burundi. Byanga byakunda, tuzotegereza kugira ngo ariko dutegereza gusoza ikivi uko Imana ikiduhaye ikuzogera. Yesu ashimwe cyane. Nagomba rero ngo dukurikire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Nta muntu abuze icyo akora. Oya, twese turafite icyo dukora. Wewe niba utagize ikigengo baze mugenzi wawe, utabaje mugenzi wawe, rahura ubwenge. Uno munsi tugize ubwenge, dufise ahantu turahura, ikintu kanaka umuntu wese akagizanira n'umuntu. Ingorane y'isi ye ni uko usanga kenshi na kenshi mu bantu bize ya teoloji, usanga rimwe na rimwe usanga hari ikintu uvura kenshi na kenshi muri twebwe usanga atarukunda turimo. Ugasanga umuntu wese ni imbere yiwe. Ico nacyo ntigituma abantu batera bashimye. Oya, urahera ibyo byose ugahagarara mu bidore koko kugira ngo ibintu byose bigende neza. Tugire intérêt commun. Hari ibintu byinshi byagiye bitera imbere muri ubwo buryo kubera bose bagiye hamwe, les intérêts personnels bakazireka bakagira les intérêts communs. Ugasanga ibintu byose bavuga ati turonse twese naje ndashikirwa. Yesu ashimwe cyane. Yari amajambo sozeye ko nagomba shime cyane rwose abampaye uno mwanya kugira ngo tuganire. Aha nakiye ku mayange muri mwe nababwira by'iterambere. Hariho n'ibindi byinshi twobabwira nk'abo bana cyangwa abandi bogenda mu kugira ngo bibazanire ubumenyi. Tugenda na tubifise ngaha. Utwo n'uturorero dukeyi nabahaye gusa, mugo hariho n'ubundi burorero bwinshi cyane dufise, kuko bimwe twagiye turabiraba, twagiye turabyiga muri ibyo bihugu ducuditse umuntu yoteraje imbere. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane. Yesu abongera umugisha. Ariko nagomba mu ntunge nshime cyane rwose iyi Mana yashimye uyu munsi kugira ngo mbe imbere ya mwebwe n'icyubahiro, kuko kubwanje mu numengo sibiri byo kwirengagiza. Nyene icyubahiro Mana yacu byinshi. Ndagushimye kandi ndagutengurukiye. Uri Imana yumva amasengesho. Uri Imana twasenze Mana. Nibuka kuri wa munsi ndi kuri wa musozi w'igomvyi imutambi. Mana yacu ndiko ntakamba, ndiko ndarira, ndirira igihugu, ndirira abategetsi, ndirira indongozi. Mana warabikoze. Kandi narigeze kuvuga rino jambo ati mbega Mana nzohagarara imbere ya bene icyubahiro n'ishengero rikoranye kugira ngo kumbure buno bumenyi dufise tuze turabusangira n'abandi. Egome twarakoze ibyo dushoboye, ariko mwami ndasabye kugira ngo
bwiruka iyo Mana yacu ushishikare kugwiza, ushishikare kwiyerekana. Ubwacu ntidushoboye, ariko Mwami turi kumwe nawe byose birashoboka. Urakoze kuri Mwami, urakoze kandi kutugiriye neza. Mwami urakoze kwa nteye iteka ukanshira hano imbere bene icubahiro, kumbure igihe cyari ikinyene nasengeye. Urakoze kuvyumvise, urakoze ko Mana ugiye kutugirira neza, kandi nsengeye Mwami abene icubahiro ndogozeza Mwami washize hano kugira ngo Mwami uzihe databuja ububasha n'ubushobozi buvuye kuri mpwemu yera, kuko mpwemu yera atari muri twebwe ntacyo twokora. Mana yacu urakoze kuvyumvise, ni mu izina rya Data n'irya mpwemu yera, amen.